nuyishungururiremwo umuhezagiro wawe uheze uyivyagiremwo maze abantu bose bamenye ko ari rwawe bayubahe bongere bayubahirize abantu bose bazoyikwambarizamwo mukama urabagabira ibyo wakuzamvye kubw'ikigongwe cawe tubisabishije Yesu Kristo mukama wacu. Ubu umwepiskopi mukuru aca atumirira umunyamabanga wa diocese gushikiriza ingingo yo gushinga paruwasi nshasha. Inyuma yaho harashikirizwa izina ry'uwagenywe ngo abe patiri mukuru, hanyuma naho hari ico aza kumwisabira inyuma y'ivyo byose. Nimuve hasi kugira ngo twakire ingingo ishinga paruwasi. Ingingo itangaza icese ishingwa rya paruwase ya Gahahe. Jewe Musenyeri Gerevazi Banshimiye ubusa, umwepiskopi mukuru wa diocese nkuru ya Bujumbura, kubw'inema y'Imana n'ubuntu bw'ubusubirizi bwa Petero Mweranda, nihweje ingene ishingwa ry'amaparuwase yegereye abakristu rifasha mu kubatunganiriza, nkubitije agatima ku ngorane abakristu b'iki bisata bafise zo gushobora gushika ku murwa mukuru w'iparuwase bakukira ya Kinama ngo baronke ivyiza vy'umutima. Numvirije abasaserdoti ba paruwase ya Kinama bonyene ubwabo ingene bibagora gushikira abakristu bose bashinzwe mu bisata vyose kubera ubunini bw'iyo paruwase. Mu mwitwarariko mfise ukurushirizaho gutunganya neza ubutumwa bw'amaparuwase muri diocese nkuru ngo abe ama ekleziya muryango w'Imana, aho abakristu babana nk'abavukanyi, nishimikije ububasha mpabwa n'itegeko rya ekleziya ry'amajana 515 agace ka kabiri ku vy'uburenganzira bwo gushinga amaparuwase, kuyafuta canke gusubiramwo imbibe zayo, maze guhanuza inama y'abasaserdoti nk'uko iryo tegeko nyene ribisaba. Ndatangaje icese ingingo zikurikira. Ingingo ya mbere, harashinzwe paruwase ya Gahahe kandi iragijwe Yezu umwungere mwiza. Iyo paruwasi nshasha yegukiye intara y'ubutumwa bw'umwungere ya Gihosha, kandi nk'uko biri ku ikarata iherekeje iyi ngingo igizwe n'ibisata vya Gahahe na Gasenyi. Naho muri kure murashobora kubona ikarata yagizwe.
bazobabwira neza aho izo mbibe zigera. Nsavye Imana ngo ishungururire umugisha wayo kuri iyo paruwasi, ku basaserdoti no ku bakristu bayo bose, maze ingabirano zayo zishwara umutima w'umwumwe. Bigiriye Bujumbura kuwa 15 Munyonyo umwaka w'ibihumbi. Ubu naho mwumvirize igenwa rya Patiri Mukuru. Ingingo igena icese Patiri Mukuru wa paruwasi ya Gahahe. Jewe Musenyeri Gervazi Banshimiye ubusa, umwepiskopi mukuru wa diocese nkuru ya Bujumbura, kubw'inema y'Imana no kubw'ubuntu bw'ubusubirizi bwa Petero Mweranda, nihweje ishingwa rya paruwase ya Gahahe, nkabona ingene ikenera Patiri Mukuru ayibera nk'umwungere bwite wayo, nk'uko amategeko ya Eklezia abitegekanya, cane cane mu ngingo zayo z'amajana 515 be n'amajana 519. Nkurikije ibisabwa n'ayo mategeko nyene, cane cane mu ngingo yayo y'amajana 521, amajana 524 n'amajana 526 agace ka kabiri, ku vyerekeye igenwa rya Patiri Mukuru wa paruwase, nishimikije ububasha mpabwa n'ingingo ya 157 n'amajana 523 y'amategeko ya Eklezia mu vyo kugena abashingwa amabanga yose y'ukuyobora inzego muri diocese nkuru ya Bujumbura no kuba Patiri Mukuru wa paruwase. Ndatangaje icese ingingo zikurikira. Ingingo ya mbere, haragenwe Patiri Sete Desire Remesha ngo abe Patiri Mukuru wa paruwasi ya Gahahe. Ubwa kabiri, iyo ngingo itangura gukurikizwa ku munsi yaterewe ko umukono kandi hahejeje kurangurwa umugirwa wa liturujia wo kumushikiriza icese. Nsavye Imana ko Patiri Mukuru agenwe yorangura ubwo butumwa akurikije akarorero ka Yezu umwungere. Nuko rero dusabe Patiri Mukuru ahejeje kugenwa kugira ngo aze kugaragaza ukwemera azohagararira muri iyi paruwasi. Nimubyagire. Nemera Imana imwe rudende, Data mushobora vyose, yaremye ijuru n'isi, iboneka n'ibitaboneka. Nemera kandi umukama umwe Yesu Kristo, umwana w'ikinege w'Imana, yavyawe na Data ata myaka iravugwa.
ni imana iva ku mana, ni umuco uva ku muco, ni imana y'ukuri iva ku mana y'ukuri, yaravyawe ntiyaremwe, asangiye kamere na se, vyose vyaremewe kuri we. Yavuye mu ijuru rwatwe bw'abantu kugira ngo adukize, yihaye umubiri mu nda ya Bikira Mariya, ku bwa mutima mweranda yigira umuntu, yongera abambwa ku musaraba ku bwacu kuri Ponsiyo Pilato, arababara arahambwa, araheza azuka ku munsi ugira gatatu nk'uko vyari vyanditswe, hanyuma yurira mu ijuru yicara iburyo bwa se, kandi azogaruka muri nahazwa aje gucira urubanza abazima n'abapfuye, ingoma yiwe ntizoba igihera. Nemera kandi mutima mweranda umukama ari we soko ry'ubuzima, akomoka kuri data na mwana, turamusenga kandi turamwinahaza nk'uko tubigira data na mwana, niwe yavugiye mu bahanuzi. Nemera kandi ekleziya imwe nyeranda gatolika kandi ishingiye ku batumwa. Nemera ko ibatisimu kuri bicumu ari imwe sa, ndore izuka ry'abapfuye n'ubuzima buzokurikira. Amen. Imani ninazwe mw'ijoro, mushike twumvirize ijambo ry'Imana kandi turizirikane.
Ivyo dusoma mu gitabo c'umuhanuzi Nehemiya. Igihugu cyose uko cyakabaye gikoranira mu kibanza kiri imbere y'irembo ry'amazi. Baca babwira umwanditsi Esidrasi kuzana igitabo cy'itegeko rya Musa umukama yategetse Israeli. Umuhereza nkuka Esidrasi azana iryo tegeko imbere y'ishengero ry'abagabo n'abagore hamwe n'abo bose bari bafise ubwenge bwo gutegera. Hari ku igenekerezo rya mbere ry'ukwezi kugira indwi. Araheza arisomera imbere y'ikibanza kiri imbere y'irembo ry'amazi kuva mu mutwenzi gushika umutaga ucagatiye imbere y'abagabo, abagore n'abamaze guca ubwenge. Abantu bose bari bateze amatwi ibiri muri ico gitabo c'itegeko. Umwanditsi Esidrasi yarahagaze ku kigwa c'ibiti bari bateguriye iryo jambo. Iruhande yiwe iburyo hari hahagaze Matitiya, Shema, Anaya, Uriya, Hirikiya na Mahaseya. Ibubafu naho Pedaya, Mishayeri, Harikiya, Hashumi, Hashebadana, Zakariya na Meshulamu. Esidrasi azingurura ico gitabo mu maso y'igihugu cyose kuko yari ahakirurutse abonwa n'igihugu cyose. Akizinguruye igihugu cyose gica kirahaguruka. Esidrasi ahezagira umukama Imana nkuru. Igihugu cyose cishura gikirije amaboko giti Amen, amen. Hanyuma barunama bakubita inkoro hasi imbere y'umukama, bunamika amaso hasi. Yozuwe, Bani, Sherebiya, Yamini, Hakubu, Shabetayi. Iryo ni jambo ry'umukama. Umukama niwe mwungere wanje naco nzokena. Amvyagiza mu bwatsi butotahaye, akanjana hafi y'amazi adasuma, agahembura umutima wanje. Ancisha mu nzira z'ubutungane kubera iteka ry'izina ryiwe.
nta kibi nicura kuko uri kumwe nanje naho ikaduha kuba abasuku bakorera ubwo bwuzure nkako nyene Imana niyo